N'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe bakunzi bacu banywanyi bacu ndabahaye yambu n'akaze ngaha muri aya makuru twabatunganirije amakuru azindutse avugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi vyaraye bibaye rino joro mu gihugu c'u Burundi ku kirimba c'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaraye ntibuca ubwoba ni bwose. Inyuma yaho tubabwiye ko hari umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Varisito Ndayishimiye nawe aratekewe n'icoba ko iryavuzwe rishobora gutaha. Ni mu gihe abategetsi bariko barahurumbira ico kibanza c'umukuru w'igihugu bakumva ko Varisito Ndayishimiye bise kirogorogo bari mw'ishamba, bagasubira bakamwita insamirizi bari mw'ishamba. Ayo ni amazina y'amatazirano yose yaragiye ahabwa aho bahora bari mw'ishamba ku rugamba, kuko babona ko Varisito Ndayishimiye adashoboye gutwara. None bamwe bati Varisito Ndayishimiye ubundi yashitse mu kibanza c'umukuru w'igihugu gute? Umugabo twahora twita kirogorogo, umugabo twahora twita insamirizi, ari ukuvuga amatwi agashuha, gushika amatwi ashushe akavuga yisubiramo ahindagura ivyo yavuze, ntahagarare kw'ijambo ngo aduge kw'ijambo rimwe arifateko ingingo. None ngo yabaye umukuru w'igihugu gute? Bati rero yaribonekeje ko adashoboye gutwara igihugu bivanye n'ivyagiye birashika ngaha mu gihugu c'u Burundi ku kiringo kiwe, benshi bakaba babona ko atagomba kugiheza. Navyo turabibabwira ni bande bari muri uyo mugambi. Hari abasoda bahejeje gutahurwa binyegeje inyuma y'uwo mugambi. Nyuma yaho ku makuru yacu abanza twari twababwiye abajenerali babiri, harimwo Generali Ildefonse Habarurema atwaye iperereza, Generali Kirapanze, hari n'undi mu generali akomakomeye cane yaragiye avugwa mu makudeta atandukanye, ariko ayo makudeta akamusiga amahoro, we ntafatwe muri aya makudeta. Nawe kuri kino gihe yoba ari we agiye gutembagaza ubutegetsi, yoba ari inde agiye kubutembagaza? Vyose turabibabwira. Nayo kandi turaza kuja mu gisata c'indero. Indero irabandanya gutituka ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abana bo mu ntara za Gitega, Rutana, Karuzi babandanya kujabutswa bakajanwa mu gihugu ca Tanzania, kandi biboneka ko bitarekuriwe n'amategeko. Abandi bana nabo babigeme bagategwa inda bakiri batoyi. Ivyo navyo turabibabwira. Nayo kandi turaza kubabwira ikiziga caraye gitowe ngaho ni mu mutekano. Ivyo biziga biriko biragenda bitogwa irya nino. Ni bande baba bariko baragandagura abo bantu? Ivyo vyose ido nido y'aya makuru ni mukanya isase. Ntuzutangwe, sangwe kaze. Nk'uko nari mpejeje kubibabwira mu mfunyapfunyo z'aya makuru, reka dutangurire amakuru yacu mu gisata c'umutekano, aho rero tubabwira ko ikiziga c'umuntu y'umugabo yitwa Alex catowe mu ntara ya Ngozi. Ico kiziga catowe kuri uyu wa kane, aho rero cabonywe n'abanyezamu bo muri karitsiye Carama, aho Kigarama Murantunga. Bikavuga ko ico kiziga ciciwe muri karitsiye Shikiro, bakaja baja kugita ngaho muri karitsiye Kigarama, ngaho ni mu ntara n'ikomine yahora ari iya Ngozi, ni mu buraruko bw'igihugu cacu Burundi. Nayo kandi muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega, umukenyezi yitwa Beatrice arasanzwe afise abana batanu, harimo amahasa, yari yaragandaguye umugabo wiwe amwagiriza ko yamuciye inyuma. Nyuma yo kumwica yahise yishikana mu biro vya komisariya ya komine Mutaho. Ivyo rero uyu bikaba bivugwa ko ubwo bwicanyi bwabaye ndanse ngaha mu gihugu c'u Burundi, bategerezwa guhagarikwa. Naho mu ntara ya
Muyinga naho komine Muyinga nyine naho haratowe ikiziga c'umuntu umukenyezi mu mwonga. Ico kiziga akaba ari umukenyezi akwije imyaka 50. Bakaba basaba ko rero ubwicanyi bene nk'ubwo bwohagarara. Nayo turababwira ko kandi mu ntara ya Rumonge ibintu birabandanya kuyangara. Hariko harahagarikwa abanyagihugu benshi muri iyo ntara ya Rumonge, na cane cane abagiye kuronderayo ubuzi, abakorayo ubuzi batava muri iyo ntara bariko barahagarikwa. Iryo hagarikwa ry'agasakisaki riri kuba muri iyo ntara ya Rumonge bikaba bivugwa ko hikekwa abagwanyi ba Rede Tabara boba barahejeje kwinjira, bakaba bari muri izo ntara zo mu bumanuko n'uburengero bw'igihugu cacu c'Uburundi. Ubutegetsi bwatanguye gukora umusako no guhagarika abo bose vy'agasakisaki biboneka ko babarizwa muri iyo ntara ya Rumonge batahavuka, kugira ngo bajanwe mw'iperereza baje gukorwa ko amatohoza hamenyekane niba koko batoba ari abagwanyi ba Rede Tabara bivugwa ko bahejeje kwinjira muri izo ntara zo mu bumanuko no mu burengero. Hagarikira ca userukiye igisoda muri diviziyo ikorera mu bumanuko bw'igihugu cacu c'Uburundi arabandanya kwerekana ko hari abagwanyi, hari amakuru ava mu mutekano yemeza ko abagwanyi bahejeje kwinjira kandi ko binyegeje mu banyagihugu. Ni mu gihe abatavuga kumwe n'ubutegetsi bavuga ko batanguje ikiroberi kandi ko bahamagarira buri banyagihugu abari hagati ngaha mu gihugu c'Uburundi, abari hanze y'igihugu, abo bose bumva ko bakunda igihugu c'Uburundi kandi ko bumva bategerezwa kukigwanira, bakaba barabahamagariye kuja muri ico kiroberi kugira ngo bagwanye ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ni mu gihe hagiye hahanurwa ubuhanuzi buvuga intambara izozanana mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ariko abategetsi baragiye batabiha umwanya, batavyemanga ngo babone ko ivyo bintu bizoshoboka. Ni mu gihe biboneka ko rero bavuga ko ivy'ubuhanuzi bwagiye burahanurwa ku butegetsi ngo inda ari imvukira, inda ni nyagwege, igeze igihe ivuka. Izo ngwano zirayishitse igihe ziba, kuko babona ko ubutegetsi bwa CNDD FDD ataho buriko burajana igihugu ahubwo ari ukuja kugita mu manga. Bakaba rero babandanya kwerekana ko ubu butegetsi bwa Gitega bagomba kubukura umwanya ku mwanya. Nayo rero izo ngwano zigira zize ngaha mu gihugu c'Uburundi, twababwiye inkuru z'ukungene abari mu gihugu nabo babona ko ubutegetsi butwaye bwa CNDD FDD ari ubutegetsi bwo gutembagazwa. Hoba abari muri ubwo butegetsi ubwabo nabo biraboneka ko indyane ni zose batanguye gucanacanamwo. General Major Varisito Ndayishimiye atwaye kino gihugu c'Uburundi, biraboneka ko umwanya ku mwanya ashobora gutembagazwa agakugwa mu kibanza c'umukuru w'igihugu, nk'uko amakuru ariko arabandanya agenda adushikira avyemeza. Hari ubugambanyi buvuga ko Varisito Ndayishimiye muri kino gihe agomba gutembagazwa. Iri joro ryakeye Varisito Ndayishimiye yaraye ntibuca iwe ku Kirimba, yaraye ahagaze. Biravuga ko atigeze atora itiro, bivanye n'uko atekewe n'icoba, ntafise uwo kwizigira, ntazi muri kino gihe ngo arizera nde, arizigira nde, ninde yomufasha, ninde atomuhemukira muri kino gihe.
naho yizigiye generali Prime Niyongabo, ariko ngo Niyongabo yaragiye avugwa mu makudeta atandukanye, ariko ayo makudeta naho yaba umugambanyi mu nyuma nawe yari yavuzwe muri ayo makudeta akanayajamwo akaja gupanga ukungene kudeta zizogenda. None muri kino gihe yoba ari we agiye gufata ubutegetsi, yoba ari we agiye gutwara igihugu nyuma yo gutembagaza Varisito Ndayishimiye. Prime Niyongabo ngo yoba yihuje na Colonel Reveriyano Ndikuriyo atwaye umugambwe wa CNDD-FDD. Ni mu gihe biboneka ko Reveriyano Ndikuriyo agiye gukugwa muri ayo mabanga yo gutwara umugambwe. Inyuma yo kuyakugwamwo yoba abona ko agomba kuba umukuru w'igihugu, na cane cane ko yerekanye canke yagaragaje ikinyotera canke inyota yo kuja muri ayo mabanga y'umukuru w'igihugu agatwara igihugu c'u Burundi. Naho rero muri kino gihe bavuga ivyo, amakuru atwereka neza neza ko generale ajejwe iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi, uyu ni generale Ildefonsi Habarurema, benshi babandanya kuvuga ko ari umugabo akunda igihugu, akunda amabanga ajejwe, ariko kibiriko biragenda bibera mu iperereza vyerekana ko nawe yoba yinyegeje inyuma mu gutanga amakuru, mu gufasha amakuru yo kugira ngo bazotembagaze nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye. Ari navyo bituma Varisito Ndayishimiye kuri iki gihe yabuze uwo kwizigira, yavuze uwo kwizera kugira ngo babandanye urugamba, abandanye atwara igihugu. Varisito Ndayishimiye biraboneka ko ivyahanuwe vyagiye biragenda bivugwa ko atazoheza ikiringo, nawe yatanguye kuraba akabona ko umwanya ku mwanya ashobora kwirukanwa, ashobora gutembagazwa, na cane cane ko yabihanuriwe kenshi akabibwirwa kenshi, amaradiyo, insamirizi zikavuga zikerekana ko Varisito Ndayishimiye guheza iki kiringo bizogorana. Na cane cane ko ivyo Varisito Ndayishimiye biboneka ko atari we atwaye igihugu, avuga amajambo ejo agasubira akayahindura, bifatiye kandi kuko bahoranye mw'ishamba. Varisito Ndayishimiye yarafise abasoda yarakuriye, ariko ngiyo habaho umwanya agafata ijambo yaravuga amatwi agashuha, gushikaho abasoda bene wabo bari ku rugamba bamutaziriye insamirizi. Inyuma kandi vyarabandanyije, Varisito Ndayishimiye aratazirwa izina rya Kirogorogo, benshi mujya mwumviriza bamwita Kirogorogo mukamengo ni ugutuka umukuru w'igihugu, ni izina yahawe bari mw'ishamba ari umuhari bagwana, kandi yarihawe na bene wabo bagwananye. Ivyo biboneka ko rero muri kino gihe bibaza ukungene ngo yashitse ku butegetsi, kandi no gushika kuri ubwo butegetsi ibikorwa yakoze vyaraboneka ko atari ivy'umukuru w'igihugu atwaye, canke yovana igihugu aha akakijana aha. Ivyo vyose ni ibimenyetso vyerekana ko Varisito Ndayishimiye umwanya ku mwanya agomba gutembagazwa, akakugwa ku butegetsi, hakajako uyundi musirikari. Biravugwa ko rero muri kino gihe ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye mu gihe bwovanwako, ubutegetsi bugiye kuja mu minwe y'igisoda, igisirikare kizoba catembagaje ubutegetsi, abo nibo bagiye gutwara igihugu, ibintu vyose babishire mu minwe yabo gushika igihugu gisubiye gutungana. Uwo mugabo ariko aravugwa rero muri kino gihe Prime Niyongabo, noneho yoba agiye kuja gufata ubutegetsi inyuma yaho yagambanye muri kudeta yabaye muri mwaka w'2015, hagaca haba imigumuko ubwo bari batangaje ko batembagaje ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza.
kugira ngo amakuru mwene nkaza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye.